Bakunzi ba RIB TV turabaramukije amazina yanje nitwa Vestine Bigirimana Florence uno munsi ngira mbandanye na témoignage canke testimony y'ubuzima bwanje natanguye kuyibashikiriza ariko noneho bibaye ngombwa yuko ndayibandanya reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kugira neza bugaca bukira Mana, turagushimiye kuri mwene data ariko arakurikira kino kiganiro. Yesu abantu bawe bumvise ivyo wakoze baranezerwa. No munsi ndaje Mwami kugira ngo mbabwire ivyo wakoze muri jewe. Ndagushimiye ko wagize neza, none ndasenga kugira ngo imitima ya bene data uyikoreko Mana, ubafashe Yesu, abagwaye abagowe ubiteho nk'Imana, kuko atawundi murengezi dufise, nta wundi dushaka, tukigufise Mwami uradukwiriye uri vyose, n'imizina ryawe ryera Yesu, amen. Ubuherutse na babwiye intaye ubuzima bwanje, ndababwira ukuntu nabayeho ndi umusingle mom n'abana babiri muri Ottawa. Uno musi rero nabemereye kubabwira ukuntu twahuye n'umufasha wanje. Ndibuka ico gihe nkifise abo bana babiri, nubwo jewe nari kure y'Imana ariko narasengera abana imbere yuko baja kuryama. Twari dufise umugigwa wuko imbere yuko abana baja kuryama misi yose nategerezwa kubashira kubiganza nkabasengera canke nkabareka bagasenga bo ubwabo. Umunsi umwe rero umwana mukuru aravuga ati Mana ndakwinginga uzufashe mama azaronke papa. We yabivuga ngo jewe nzero ndonke umupapa, ndabaronderera umupapa ngo w'umuzungu, ngo kandi ngo azocaza ngo azananye ngo n'umwana w'umukobwa. Asenga ivyo, umwana yafise imyaka 7 ico gihe. Abisenze numva ndatwenze, numva ndavuga nti ivyo ntibishoboka kubera ahantu twaba hari ahantu nyene hari izole, jewe ubwanje numva ndizole, numva bidashoboka. Noneho umwana amaze gusenga iryo sengesho haheze nk'indwi, subira ku ishure aho hantu nyene niga. Hari umudamu w'umugenzi wanje nawe ari umusingle mom, dutangura tuganira tuvugana ivy'ubuzima, ukuntu abagabo bagoye kuronka. Nangura ndamubwira ukuntu abagabo bambabaje ntakibashaka, ushobora kuba atamugabo ugira anyways bamaziki, mbega nari nkibabaye. None harambwira ati ariko hari ahantu kuri website ushobora guca ugahura n'umuntu. Ambwira uko ndabigenza, ndabikora. Ndabikoze, nagiye kubona ama profil y'abantu benshi batandukanye, ariko harimwo profil y'umuntu umwe yavuga ko ashaka umuntu akijijwe, kandi yuko uwo muntu akeneye ko bazobana ubuzima bwabo bwose. Numva ni jewe, numva ndakijijwe malgré ko nari kure y'Imana, kuko igihe cyose twivuga kwivyiza, dushaka kwibona nk'abantu beza, malgré yuko vy'ukuri sometimes atabari ko kuri. Noneho uwo muntu twaragiye en contact, turavugana, numva n'umuntu hatuje, kurumva gushikaho nagenda mpura n'abantu batandukanye, urababeshi, urabagerageza kukwiyereka nkuko batari, ariko wowe wambwira ukuri kose, ambwira situation yiwe, ambwira ko si umwana mukuru, vyose arabimbwira. Ntangazwa n'ukuntu yahise ambarira ati urabizi rero, kuko urumva jewe naba Ottawa nawe akaba ahantu kure ku masaha 2 uva Ottawa, donc hari kure na kure, ntihari hafi tu. Noneho ntangazwa n'ukuntu atihutiye gushaka ko tubonana canke ndazi, kuko urumva umuntu yakubonye uri umusingo kenshi hari gacagira amahide akavuga ati umuntu ari désespéré, peut-être ashaka kuba baryamana iki. Abagabo kenshi niyo approach bagira iyo babonye umugore yibana wenyene, ariko ndatangara we mbona aratuje, mbona ntihutiye ko tubonana, mbona ari different.
jewe nca ndamuproposa ndamubwira nti rero tumaze 3 mois tuvugana online hari igihe nyandikira ntashaka kumuvugisha sindamwishure byavana uwo munsi rero après 3 mois tuvugana ndamubwira nti rero umwanya wanje uri expensive sishobora kubandanya mvugana nawe gutya back and forth ntakuzi ntarakubona niho rero yacavuga ati okay reka basi tuze duhure ryari mu gihe kihe donc wewe yumva ari ibintu bizoba mu minsi iri imbere ambwira ntoya ngomba ko duhura ubu nyene now uko niko navuye Ottawa ndagenda nisanga muri Algonquin Park niho yakora ndagenda natwaye amasaha 6 ndibuka ico gihe umugenzi wanje umva ko abana nategeze kubasiga ahantu umugenzi wanje yarambwiye ati uri sûr yuko uracariho ko yaramagara akumva apere ntirengana none arambwira ati uracariho uriho donc yagize ubwoba bwinshi kuko arama histoire menshi twamatwumva ugasanga mwahuye n'umuntu online muragiye guhurira ahantu ugacusanga arakunyuruje canke iki en plus ko yari umuzungu umva twaba tuvuga tuti abazungu iki donc ivyo bintu by'abazungu byo guhura online ntabwo ari ibintu vyacu mu mico yacu ariko sometimes hari Imana ikora ikintu kugira ngo inyuranye bivanye n'ivyo abantu bamenyereye versus n'ivyo yo ubwayo nk'Imana ishaka gukora nyine ndasenga kugira ngo wowe unyumva wowe uri kurandaba uri mu bintu utumva udatahura handi uvuga uti ibi bintu n'ubwa mbere ndavyumvise ibi bintu ntavyo narinzi ntibibaho mu muco wacu ntibibaho nagira ndakubwire ngo iyo tumaze gukizwa tuba twaravuye kuba mu mico y'iwacu tuba twagiye mu muco wa Kristo umuco wa Kristo rero iyo uwemereye ukakwandukira agukoresha ibitandukanye n'ivyo umuco wawe uzi canke wibaza aha nyene ndashaka ndakubwire ngo nukuri Imana iyo tuyemereye tukayireka tukayiyegurira tukayiha access ku buzima bwacu idukorera ibitangaje kuko ico gihe nta kintu na kimwe cerekana yuko nsa n'ugiye gutabagwa kuko ndavyibuka ko nanje nyuma y'amasengesho y'uwo mwana hageze igihe numva mu mutima ndavuga nti Mana ariko ndarushe numva ndarushe ndavuga Mana ese nzobaho jenyene gutya gushika ryari nzobaho jenyene Mana nzobishobora gute nzobigenza gute eske ukumva nyene ko ushaka umuntu basimuvugana basakubwira ati umunsi wanje wiriwe wameze gutya donc hari ico kintu cyo kumva nyene nkeneye umuntu tuvugana abantu iyo baryamye saa moya narabwiye ukuntu nabise ohaya yo mu gisoda saa moya abana baryamye nabashaka umuntu ambaze ati sheri wiriwe gute rero entreta inyuma yuko umuhungu wanje yasenze nanje narageze igihe ndasenga Imana nubwo nari kure yayo ndabibwira nti Mana ndakwinginze umpitiremo ntaba ari jewe ariko umpitiremo Mana kandi naravuze nti uzompa wese uko azoba ameze kose uwo nzomwakira avuye mu bugombe bwawe pana mu bugombe bwanje ndibuka ko nasinze iryo sengesho imbere ko duhura n'umugabo turi kumwe aho rero niho nisanze amasaha 6 narazimiye ndazimira ndasura ndazimira ariko nkumva ikintu kimbwira ati bandanya gumugenda urashika narashitse rero turahura tumaze guhura mbona n'umuntu vy'ukuri uko yanyiyereka online ni kwari nubu ivyo yambwira online sanga niko kuri ndamusanga ico genda vyibuka ko yarafise imbwa ziri yasigaranye imbwa y'umuhungu wiwe kuko afise umuhungu akuze nawe nyine ari marié vyumvikana yuko arakuze arahumuye sico kimwe nk'abahungu bakiri batoyi
wasanga bariko donc wasanga ari uduhungu nyene dushaka kwiyamiza bashaka nyene ibintu vy'umunsi umwe canke ibiri ico gihe nanje sinari nkijijwe nababwiye ariko uyu wewe mbona n'umuntu ahumuye mbona n'umuntu afise gahunda yaranambwiye uwo munsi duhura arambwira ati mu mwaka uza amasaha nkaya umwanya nk'uyu famiye yanje yose izobikuze numva si umuntu ashaka kugira ante kuntesha umwanya ambwiye gutyo vyabaye nuko urumva abantu babiri bahuye ahantu mw'ishamba ari babiri bose batazi Imana atamana iri hagati yabo urumva nyene ko birumvikana yuko twakoze ivyo abakuze bakora twakoze ivyo abakuze bakora uwo munsi ngenda ntwaye inda ariko ntabizi mvaho nsubira muhira ntora abana aho nari nabasize canda bandanye ubuzima bwanje nk'uko bisanzwe umugabo umutima ukambwira turiya muntu ko ari umuzungu kandi akuza gusumba eske famiye izomwakira bazomwemera aho rero nkiyumvira famiye nukumvugisha ntibari bakimvugisha kuko nari mu vyanje ntibari bazi ngo ndihe ntibari bazi nkiyumvira ngo famiye ngo ntizomwakira nkiyumvira ngo communauté burundaise communauté y'abirabure bazomufata gute aho nyene nta muntu n'umwe twavugana ico finalement hageze igihe ndanamwibagira ndamubloka ndamwibagira gushika umunsi nagwaye ntangura kugwara umutwe ntangura kumva mfise amasinusite ntangura kumva nameze neza ico gihe navyuka bikanga nagira guke bikanga ndavuga ibintu c'est pas normal rero sinzi ukuntu uwo munsi nasivye ku ishuri siba kandi twari dufise ikibazo biba ngombwa yuko nja kwa muganga gusaba iki repos médical ngiye kwa muganga ikintu yambajije naratangaye cyane ambaza ngo ni ryari uheruka kubona ama règle ndambwira muganga wewe uri umuganga vya vrai ate uravura uri docteur ntego atego mwana wapi nibikunda woba docteur gute ukambaza ngo ama règle kandi nakubwiye ko ngwaye umutwe ngwaye ibicurane ukabimbaza gute docteur arambwira ati ni ryari uheruka kubona ama règle ndiyumvira ntavyonze mugabo birashika urumva ndi ahagiriya genda ufate test de grossesse cyo nakoze narayifashe 5 minutes plus tard arambwira ngo congratulations ufise inda ni nkaho muri uwo mwanya muri ako kanya ni nk'amatara yaciye azima yose arazima kuko gushikaho nari naratanguye kuba free nari numva mfise ya freedom cyakintu cyo kuba wumva nyene ati finalement nta mugabo nkeneye finalement ubuzima bwasubiye kumera neza nakarabagabo batera ingorane donc nari natanguye kuja muri systeme kwa kandi narabona yuko muri renovation nzoca mpeza nce ndonka akazi donc narifise ama projet menshi cyane nk'igihumbi numvise ngo congratulations numva ni nkaho bari bazimije amatara yose ndiyumvira ndaturuna ubwenge niyumvira ndavuga nte ntibishoboka subira upime kandi jewe ntibikunda ko nshaka kuba ndi enceinte ganga arambwira ati oui atahubwo ukeneye tuge rendez-vous ya ryari kugira ngo tugukorere ecographe kuko urumva sinari niyoka na kimwe ntabwira nti yariyo yose ni mume ya hafi ishoboka kugira ngo menye ibiriko biraba ushaka gusanga ari amazi ari mu nda ushaka gusanga mwihenze do numva bidashoboka ngeze muhira ni ubwenge bwaturunye nibuka wa mutama
ndavuga wa mutamara wawe mutama niho naca yo ndaraba mu telefone sanga nta nimero yiwe irimwo. Ndavuga mana yanje se sinshaka gusa kumenya haba. Ndavuga mana yanje ubuhoho rero abantu baravuga bagira abantu nk'ico bavuga ca vrai. Ico nakoze nagiye mu emails nsanga harimwo email iri bizarre ntazi ca ndamwandikira mpamagara ubunyene umva nta yambu nta bye rien mpamagara ubunyene murundi yaciye mpamagaye alo nagira ndakubwire yuko ufise umwana muri Ottawa kandi sindaguhamagaye ngo umufashe sindaguhamagaye ngo ugire ikintu na kimwe nshaka nkubwira yuko ufise umwana muri Ottawa. Ati umwana yuwe ati mfise inda. Agacerere ngoce ati ndashaka kuguhamagara ati mu minota mike ndashaka gusubira kuguhapera. Nego haje nk'iminota 2 acirasura arampamagara. Ati rero ati nagira ndakubwire yuko ati vraiment ati nukuri ati je ntashaka guta umwana wanje aturumva ati nukurumba bari umva yarandonde ngo yarampamagaye arampamagara aratinda arabivamwo arabirekanya yavuze ati ngira umwirabure ngira ni shetani kuko duhuye umunsi umwe aciye ambloka aciye anyika yarumiwe. Okay ndambwira nti rero je nagira ndakubwire yuko je nagize ubwoba bwa mbere na mbere je simenyere abantu bavuga ukuri kuriya. Wewe dutanguye kubona aramusi wa mbere utanguye kumbwira ngo next year ngo mu mwaka uza ngo famille yawe yose ngo izobinze. Uri kumbwira yuko rero turi serious uri kumbwira yuko kuri kugomba kunkunda jewe d'abord je nta kintu kimwe mfise cyo guha umuntu ngo cy'urukundo nta mutima mfise w'urukundo wo guha umuntu. Urumva ambwira ati nukuri bamahoro ndambwira ni jewe sishaka gukunda ntavyo nshobora umutima wanje nukunda nibikunda bamahoro nta kibazo we will figure it out nukura mbere umuntu mwiza aranyumva ati tuzora ko tubigenza basi jewe nshaka gusa kugufasha kugira ngo umwana jewe nakubwiye kumfasha atoke aturumva ati basi ni wakenera ikintu zumpamagara aho rero nihagarara ko ntagira na nta na $1 na nifise kwihagarara ko gusa noneho ngo mu mutima wiwe mu mutwe no mu mutima yahise yumvira ati sha abandi bantu bandi birabure kazi iyo tuvuganye ikintu ca mbere batangura kumbwira tutaranaramukanya ni ndungikira amafaranga uyu wunya wari karanshipinga ari karanyirukana kandi byukuri dukeneraniye ngo yumva ngo acayumva ati bwa wundi wa mwirabure ngira ngo ashobora kuba afise ikintu ndazi yishimikije nk'amashure canke amafaranga canke dongo yahise yumva mu mutwe yuko ngo ndi umuntu w'agaciro ngo mfise nyene ngira ndababwire mw'abantu mw'abakobwa mwe canke mw'abadamu mwe nagira ndakubwire ngo agaciro wiha niko bazoguha. Niba uhuye n'umuntu ikintu ca mbere umubwira n'amaganya yawe n'ibibazo vyawe n'ikindi ngorane zawe n'amafaranga n'amabills n'ibiki nibizocamwo umuntu vy'ukuri agukunda azogukunda bivanye nawe ukuntu mwiyeretse pana ko umuntu muhura ugashitangura oya no ntabwo ari imana yawe nta nubwo bikenewe ivyo byose bizoza mu nyuma ariko ntibikenewe kubimubwira right now. Finalmente rero yahavuye aza ambwira ati je rero nkeneye ko tubana ndamubwira nti ya kubana urashaka ko tubana nanje uzi imbeba mbana nazo ambwira ati rero ati zo mbeba none imbeba ntibazitega ati we will figure out ivyo yavuga vyose yari tuzobiraba noneho
nkunda iyo confidence ico cizere yanteramwe kuko urumva je nari ndayifise ariko itagira aho ifatiye wowe yavuga ati tuzobiraba we figure out tuzoba turi babiri ntibizokunanira uri wenyene umwana nuwanje je vais prendre mes responsabilités je vais tout faire byose bigende neza noneho nambwira ntoke sawa urabanza uzi kwanza baranje ndabe ko bagukunda ico nico kindi kintu naco canyeretse ko vyukuri uyu muntu aje mu nzira nziza kuko deke bamubonye bahise bamukunda no wakamuryama mbega bumva nyene basubijwe bo kuri bo bumva ari vyiza noneho umunsi umwe mbwira abana banje turi kumwe ko abana turayaga turi mu muduga dutembera tuja ahantu antuka babaye abagenzi banje noneho ndabwira nti mwa narabizi rero nije ujya muntu nije numva no muheba ngira ndamuhebe ni kwanza ubona dashaje naba darashaje abandi bana kushira bazuza barabatwenga yuko mufise umubope aho umutama umwana umwe mukuru umwe yasenga cambwira ngo mama ngo qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau ngo mu mutwe ngaha mu mutwe wawe ufise yiki ati hari amazi canke hari amabuye uko nyene ati mama mu mutwe wawe hari yiki est-ce que hari amazi canke hari amabuye ari serious shavuye cyane ni kubera iki ngo mama ngo turonse umuntu adukunda ngo umuntu adufisinisha atwitaho nawe agukunda ati hanyuma ngo ucugira iki umwana w'imyaka 7 bwawundi rero abana barizwe n'abamama bonyene barakura barabona ibintu asetan sinanzi ko abona ivyo bintu ayo mastrogo yanje sinanzi ko yumva avuga ntoke sawa mu misi mikeyi yandi tangura kuboneka arambwira ati rero shere singomba yuko ugira ubandanye uja muri renovation kuko twaba tuko turasakara dushinga ibiti donc nakazi kabagabo kwa ati rero sinkeneye yuko uzoja kubaka ngo umwana wanje akoroke hasi ugira ibizunguzungu kumbure wuriye umwana wanje akoroke hasi mbura umwana wanje entreta we n'umugore wiwe wa kera ko yari mariye ubwa mbere ariko baravana nawe nyene antuka ara situation ari compliqué aracarambira ati je ufise umuhungu uyu umwe w'ikinege ati ubu rero Imana igiye kumpunzi mwana sinzi niba ari umukobwa sinzi niba ari umuhungu mugindane mu mutima wiwe yashaka ngo umukobwa yabimbwiye mu nyuma noneho ndambwira ntoke ninava ku ishure bizoca bigenda gute ati nta kibazo jewe je vais me débrouiller ibintu byose bizogenda neza akatranquiliza mu bintu byose yaguma andemesha arangira ati rero on va se débrouiller ishure ndarihagarika narisigaje mezi make ngo mpeze candataha ariko arandihira umubone nukuvuga umesi impuzu z'abana arandihira donc umubone nyene niwe yacamesa gakura gakoropa donc ibintu byose vy'ababiri parfait muhira uje wasanga hamota neza ametse neza bref aragenda avugana n'abinzu arabwira ati rero jewe ahantu haba umwana wanje ati famille yanje ibanga umva nkumva ukuntu abana deja yatanguye kubita biwe yatanguye kubona ko turi famille yiwe aragenda arababwira ati turabasavye muze mu réparer inonzu kuko hari izo mbeba please do something aho jewe naragiye narabavugishije narabasupliye narasavye baranka kuza kubikora dumo baraza sometimes bakabikora neza sometimes ntibabikore neza ariko babonye umuzungu nkabagiye haka kanya vyaciye bikoko pour dire yuko burya hari gihe Imana ikora ibintu ifise ukundi kuntu yoyo izo gutabara bref barabikoze igikone baragikora mu minota mikeyi baraza barakirenova floor donc hasi muri cuisine barahakora neza ebana nivyo bihome vyose bara aho hantu imbeba zagenda ziracisha ko zari imbeba nini cyane nini kuburyo imbeba yarazi kagira ngo haha ikagutwenga imbeba igatwenga pour te dire yuko zari imbeba zari zimeze nk'abantu
usize avoka kuri table imbeba yaraza ikayitora neza ikagenda ikayitwara nk'ahantu quelque part ikagivoka ihejeje yacifata ca kintu wayo ca avoka ikagitwara nk'ahantu nko musi y'igitandukanye ukazogisanga. Ndavyuka umugabo wanje ariko aranigana n'imbeba nkavyuka nkumva bariko baraserera n'imbeba mana yanje uvuga niki bigenze gute ati wambeba ndakwica musi ya frigo music mana yanje ndambwira ni wow vyukuri uzogumana natwe muri zino mbeba ati none entreta inzu yiwe yarafise na wa mugore bavana arayiheba umuduga arawuheba bref ibintu byose arabiheba atangura zero. Ndavuga nti ego arankunda nivyo yemeye gutangura ubuzima nanje yemeye kubana n'imbeba yemeye ko abana banje bazuba abana biwe ariko still mu mutima wanje numva ko mfise ikintu mu mutima ikintu kitababarira ikintu gituma nanka abantu gituma nanka isi gituma niyankaje ubwanje kugeza aho sinari bwahure n'Imana. Imana ihindura amateka iyo Mana niyo ngira ndababwire nukuri kuza kuvuga ibi kuri kamera ntabwo ari kugira ngo abantu ngo bangirire impuhwe cyangwa ngo kugira ngo bumve iki oya no kugira ngo mvuge Imana rurema ya Mana abantu bahindura abantu no munsi nibazi Imana igira neza nibazi Imana ihindura amateka nibazi Imana idukunda nagira ndakubwire ngo Imana irashobora gufata iriya struggle yawe vya bibazo vyawe bimwe vyose uri kuracamo ikabihindura kubw'urukundo rwayo. Diri uko niko vyatugendeye maze gutwara iyo nda hageze muri 9 mois zibura nka 2 semaines niho finalement naronka ahantu nza kuba naho nyene bitugoye cyane kuko iyo udafise credit birakugora yaba gufata inzu kuruwa yaba kuyigura birakugora gose. Finalement Imana itugirira neza iduha aho tuba bitoroshe na gato turapanga ariko umva umugabo araje yarafise inzu yiwe arayihevye umuduga arawuhevye aciraza kubana nanje tuja gupanga tugiye gupanga haheze nka semaine Jenika yaravutse ariko Jenika amaze kuvuka narize amarira menshi cyane. Jenika avutse umunsi Jenika avuka ndamufise mu ntoki nararize amarira umugabo arambaza ngo uri kurizwa niki kuko igihe cyose amarira yanje yatuma nawe anyigera akaza kumbaza ngo ubabajwe niki kuko ubundi niwe yarira akarira ndamwira ni ntumoze ahe namarira meza namarira y'ivyishimo ntumoze mbonye Imana ituma igukorera ikintu atamuvyeyi yo gukorera mbonye Imana itabesha ntangura kumubwira Imana yari yarabivuze kuva kera Imana yirahira ndi mu nzira ngenda ntaziyonja ntiyomva Ottawa ukagenda handi imiduga ukumva imiduga ngo bi iriko irasona utazi kuri feu rouge utazi kuri ko utraversa muri feu rouge utazi kuri ko utraversa muri feu vert utazi kuri ko donc uri mwibarabara ugenda nk'igisampara ntuzi yuja ntuzi yuva kubera iki agahinda ko mu mutima ariko Imana ikirahirijwe ry'Imana rikaza rikansanga burya rero imbuto y'Imana nibora iyo wamenyanye n'Imana nubwo woja kure yayo Imana igumiza kukurondera igumiza la même chose uno munsi Imana irakomanga ku mutima wawe irashaka ko wugurura hari ahantu wanyanyagiriye hari ahantu umutima wawe wasabagiriye hari abantu bakubabaje hari abantu bakugiriye nabi Imana iradodora irashaka kubababarira kugira ngo yinjire mu mutima wawe igire icigukoreye nawe. Imana rero yaratanze itanga uwo mwana w'umukobwa umugabo ndamubwira
akaza akagira gutya nkamubwira nti ntutume ndeka kurira aya n'amarira meza ndakwifurije mwene data. Jenika amaze kuvuka twaratashe muhira mugabo tumaze kugera muhira niho natanguye kwiyumvira ku Mana, ntangura noneho umutima wanje n'ubwenge bwanje butangura kwiyumvira kuri ya Mana yasezerana igashitsa. Niyumvira ukuntu Imana iteye, niyumvira ukuntu Imana yampaye umugabo ntangura kwiyumvira kandi ni mbega umugabo nawe yompinduka ko nari ngifise ubwoba numva nyene nawe azonkorera nk'ivyo abandi bankoreye. Igihe kimwe umuhanuzi arampamagara yitwa Marie Letitia ari mu Rwanda, ndamushimira cyane ko Imana yamukoresheje nawe akemera akayikorera. Uwo muhanuzi ampamagaye yarambwiye ati nagira ndakubwire yuko umugabo muri kumwe ari wo mugabo wawe w'isezerano. Numva birantunguye, numva sinzi nyene sindavyumva kuko nari narigishijwe yuko donc isezerano umuntu agira nirijya rya mbere rimwe gusa. Noneho numva ndavuga okay turabana n'ivyo turafise umwana n'ivyo mugabo eske Imana yoma yandi mahigwe, numva nyene ntakwiye kuronka yandi mahigwe, numva nyene ahubwo ivyombera vyiza ariko na wanta ko nivyo bose bavuga atazuca muheba iki. Ariko maze kumbwira ngo niwo mugabo w'isezerano, ati ibindi vyose wagiyemwo ni wowe wavyitwayemwo, ati ariko ubu uyu niwo mugabo w'isezerano. Arambwira ati kandi uwo mugabo wawe wa kera azoza gusaba ikigongo. Ariko nkumva n'ibintu ntazi uko bimeze, nagira ndababwire bene data ngo gusaba ikigongwe n'ubuntu bw'Imana, gusaba imbabazi, kuvuga ati mbabarira n'ubuntu bw'Imana. Yaraje hageze igihe aransaba ikigongwe mu nyuma, ariko imbere ko akinsaba nabanje kugitanga atarakinsaba. Ndibuka umunsi umwe ari 3h du matin, saa 9 y'igitondo naravyukijwe, ijwi rirambwira ati vyuka. Ndavyuka ndafukama, noneho ntangura gusenga, ijwi rirambwira ati mubabarire se wabajye bana bawe mubabarire. Ntangura kubwira Imana impamvu ukuntu Imana yarambabaje abana bino dondagira impamvu nyinshi zituma ntamubabarira. Noneho ncambona imaje y'umwana w'imyaka 3 ariko arakina mu mazi atobanga nyene kumwe abana bakina n'ibishanga kera. Numva ijwi rirambwiye ngo none ngo urabona umuntu shavuriye n'urya. Ntangura gusaba Imana imbabazi, ndabwira Imana ni Imana mbabarira kuko namushavuriye ntazi ko atazi ivyarimo, nawe ntabizi Imana. Ntangura ahubwo kumusengera, nisanga ndiko ndamusabira Imana ngo imwigishe, imutahuze kumenya ivyo yakoze, avyumve ko vyari bibi, aze yihane ubuzima bwe buhinduke. Kuko nabona okay naza kunsaba imbabazi sawa, ariko jewe mu mutima wanje nari namaze kuzitanga. Na papa nawe nyene naramusenge, ariko we namubabariye kuva kera cyane, kuko nkigera no muri rujya rugo naho nyene Imana yaragira nsanga imbwira kumubabarira, ndamubabarira pe, ndamubabarira gose kandi bivuye mu mutima. No kuvuga ngo kubabarira bivuye mu mutima n'ivyo Imana igushaka ko uri kuranyumva. Ni process, ntabwo ari ibintu biba mu munsi umwe ngo ube wabikoze, ariko ni process. Rero bigaca bisaba yuko umenya n'ukuntu vyifatamo. Iyo umuntu yakubabaje ukamubabarira, inyuma y'imbabazi ntacongerako, inyuma y'imbabazi nta bindi bintu bijako, ariko ni kubwawe, ni ku nyungu zawe zo kumenya uriya muntu wababariye n'umuntu ki. Kuko arashobora kuba yarakubabaje canke yaragukoreye ibintu muri kahise, uno munsi ego wamubabariye, umutima wawe umeze neza, nturi en conflit n'uwo muntu, nta kiba umwifuriza, ariko ukadesida wowe nyine ukavuga uti jewe rero nshingiye ku mahoro mfise uno munsi. Kuko iyo ubabariye uhita ugira amahoro kandi yuzuye. Wa muntu ntasiba kurara ukarara udasinziriye kubera umuntu, oya. Noneho mu nyuma
nzoza ndabigisha ukuntu Imana yabinsiguriye ukuntu bimera iyo ubabariye ko ari wewe ni ku nyungu zawe ufite. Rero iyo umaze kubabarira wowe uraruhuka mu mutima wawe, uraruhuka, wa muntu ntubukimwikoreye. Noneho wa muntu utacikoreye nawe uba umuhaye Imana, uba wamutanze ku Mana, ntabakiri kuri charge yawe. Rero ikibazo nuko abantu benshi twikorera abandi, ukabaho uri bloke mu buzima, ukabaho atakintu na kimushikako. Kubera iki? Kubera ishavu, inzigo, uramuraba wa muntu kumva wowe turika, mugabo nawe atasho bimubwiye. Rero maze kubabarira, maze kubaho ndi free, Imana yagiye ingenderera imbwira ibi bya RIP TV. Hari muri 2018 Jenika yaramaze umwaka. Ndibuka ko nari mfise na business yo kwarama, naramira abadamu bavyaye. Iyo business yarahagaze, irahagarara kubera ko Imana yigushaka nta nzira nimwe itocamo. Niba ari ico kigirwamana, niba ari uwo mugabo wawe, niba ari iyo business, niba ari iki kintu cyose ufise nk'impamvu imbere y'Imana, iragitwara. Kuko yarambwiye ngo hakuguhomba no guhomvya, ndakuronke warahomvye mugabo ndakuronke. Kuko nta kintu gifise agaciro nk'umuntu imbere y'Imana. Nagira ndababwire ngo namenye neza yuko agaciro abavyeyi bataduhaye, imiryango itaduhaye, aho tuva bataduhaye, tukaronkera muri Kristo Yesu. Umuntu ntiyakugirira nabi, ntakwice, ukaburiho umenye ngo ndi umukandida wo kuronka kuri ayo mahirwe ya kabiri. Abantu ntimushobora kuvyumva, ukuntu ijya rencontre yanje na Yesu, ya rencontre ya yindi imwe nababwira mu gice ca mbere, ya rencontre nababarira. N'ubu ngira ndayibasubiriremo kuko hari abatashoboye kuyumva. Iriya rencontre niyo yatumye ubuzima bwanje buhinduka bwose. Nukuvuga ngo business yaheze, ata miryango ihari, umugabo nkunda ntabibabaye, nkabonana ibisanzwe, kurya nkabonana ibisanzwe, impuzu nziza ndaziguriwe, umuduga wa mbere mwiza ndawufise, ntaco mbuze, ntaco nikanga, ndahantu heza. Imana yangiriye neza, impaye umwana. Ndahuha numva ko ubuzima busanzwe ni nk'ubw'abandi bose. Numva ko nta mpamvu yo gushima mfise. Numva ko ibintu byose nabironse kubera iki? Kubera ari uko nyine abantu bose babifise. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana uri kurantegera, uri kuranyumva, ntabwo ari gihwamana, ntabwo ari par hasard kuri kuranyumviriza uno munsi. Hari ama TV menshi agaragara neza, avuga ibindi bintu bitandukanye, wari kuba uri kuraraba, ariko uno munsi uri kuraba RIP TV. Hari impamvu. Nanje numva ari bisanzwe nkuko kwawe, numva ari bisanzwe, numva nyene umuntu avyuka akabaho, akarya, akaryama, nyene numva ari ubuzima. Ariko nagira ndakubwire ngo umunsi umwe nicaye muri sala nkikiye umwana Jenika, nariyumviriye ngo what's next? Mbega ubuzima abantu bagwanira n'ubu, mbega ubuzima abantu bicanira n'ubu, ubuzima bwo kuvyuka ukarya, ukanwa, ukaryama, umunsi wa mbere, uwa kabiri, ukwezi, amezi, umwaka ugahera n'ubu. That's it, c'est tout, nta kindi. Ubundi nabwira Imana ngo Mana wompa income ya $2000, ati ivyo babikwiye. Ubwo buzima nari ninjiyemwo bwari ubuzima burenze cyane kuri $2000, burenze cyane. Nagira ndababwire ngo honyene umuduga nagenderamo wonyene gusa ntashizemwe ibisuko, kuko nisukisha kuri $500, inzara zanje nkazikora uko ngomba. Hari igihe wasanga ndishe $60-80, no kuvuga ngo honyene nivyo nambara, nivyo nisiga, nivyo ngirane, honyene ayo yarababa hafi $2000.
ntarashiramwo amarestaurant y'umwanya wose, ntarashiramwo umuduga assurance, ibintu vyose ndabikorerwa vyose, ariko vyose ndabikorerwa, ariko numva mu mutima hari vide, hari kivide, hari ikintu kiri emptiness ya indata muntu numwe ashobora kuzura. C'est vrai ndafise umwana, ego ndaryoherwa, ariko hariho emptiness. Oui, narababariye n'ivyo, mugabo nababariye hari ikintu kibaye, habaye rencontre na Yesu. Iyo rencontre niyo ndakwifuriza uno munsi, ndakwifuriza kuhura na Yesu ku giti cawe, apana pastori, apana mubanyi, apana mama, apana papa. Oya, ndashaka kuhura na Yesu. Umwe yatuma wa mugore w'umusambanyikazi, yatuma abantu bahagaze bamuhagurukiye, bamuzanye, bamufashe en flagrant délit, ngo baramufashe baramuzana, bamwereka Yesu ati uyu mugore tugomba kumwica. Ivyagezwe vyacu bivuga ko ni umuntu nasambana tumwicisha amabuye, kandi kwari ko kuri. Hari ibintu abantu batwagiriza atari ivyo, hari n'ivyo twebwe twiziye ko ari ivyo. Uzi neza kuri umunyavyaha, uzi neza kuri umubeshi, uzi neza kuri umunyenzigo, urabizi, nta ukeneye kwa kurondora, nta ukeneye kwa kubwira ivyo wakoze, urabizi kuri umunyavyaha. Kandi na Yesu arabizi, n'umutima wawe urabizi, n'Imana irabizi. Ariko nagira ndakubwira iyo Mana twahuye, umunsi duhura yanyemeje ivy'urukundo rwayo. Urukundo atahanu namwe uzogumva mu ishengero barakwigisha. Urukundo atahanu namwe uzorusoma canke uzogumva. Nagira ubuntu bene data, kuko nicaye niyumvira ngo what's next. Urumva hamwe abakozi bagiye business, kuko business yanje yari nka agence au fait yo guconnecta abantu. Noneho iyo udafise abakozi, ukaba ufise abantu bakeneye service, ariko udafise abakozi bagukorera, ntibikunda. Il faut les connecter, il faut gushobora kuronka les deux, abakozi n'abakeneye service. Noneho hagera igihe rero iyo umwe abuze canke abakozi barabuze canke abakiriya barabuze, ntibiheza ngo bikunde. Hagera igihe rero mfise uwo mwana, ego ndi muri ubwo buzima, ndaho hantu nanifuza kugera, ariko ndiko ndibaza ngo what's next. Ndi hagati y'amayira abiri, urumva uri donc à la croisée des chemins, uri ahantu mu mayira abiri, hamwe ubaza ngo what's next, ni giki mbereyeho, mbayeho gukora iki, ni yihe target canke ni yihe what's the end, what's the objective, ni giki gituma ndiho, ni giki gituma ndiho. Kuko urumva hari abantu baberaho abandi, umuntu akavuga ati ubuzima bwanje narabuhaye, ndazi rock music par exemple, cyangwa ugasanga n'umuntu yiyeguriye kuba umwigisha par exemple, cyangwa yariyeguriye ikintu runaka. Donc objectif yawe y'ubuzima ni yihe? Ushobora kuba uri muhira kurandaba wimvira uti mbega jewe mbere hiki, peut-être uraja kukazura ko ufise amafaranga, abantu bose yakubona ukabona bakabona uranezerewe, ariko indani muri wewe nk'umuntu uramaze kuronka ico kintu, handi uvuga uti iki nubwo nopfa, nubwo batompemba, nubwo vyogenda gute, iki kirankwiri. Nanje ico nico nariko ndarondera mwene data. Nukuri nicaye ngaho kuri couch mfise Jenica mu ntoke, niho nabona filme y'ubuzima bwanje. Iyo filme nabonye ari umugore, umugabo, mbona n'umubebe aryamye ku gitanda, ariko uwo mubebe yari kararira cyane. Mbona umugabo arasohoka atera umugongo umugore, none uwo mugore mbona nawe agenda akurikira uwo mugabo n'umwana mu ntoke ari kararira. Uwo mugore aramukurikira, umugabo aguma agenda agenda, arugurura umuryango aragenda. Nabibona nko muri movie, nkuko mundaba niko nanje nabibona. Noneho
mbona wa mugore ateruye umwana wiwe aragiye aramureze, umwana arakuze, uko akura niko umwana yagenda aba mwiza. Mbona ni umwana w'umukobwa mwiza, ariko nkabona uwo mwana w'umukobwa agenda asunaguzwa, aciye hirya bakamusunura, yaca hirya nta nzira, yagerageza kuja imbere bikanka, yagerageza kuja inyuma bikanka. Mbona ni umwana ari atanzwe n'ibibazo vyinshi. Uwo mwana ndamwihweje, ndamuravye neza, nsanga ni jewe. Ntangazwa n'ukuntu ubuzima bwiwe bwagiye buhura n'ibibazo vyinshi, kandi ari umukobwa mwiza. Ndatangara cyane kubona hariho umuntu yafashe umwanya agafirma ubuzima bw'uwo mwana w'umukobwa, agafata umwanya akabwitaho. No kuvuga ngo iyo ndiko ndeditinga izi video nkora, hari ivyo nkuramwo kuko mbamona bidakenewe, ariko nagira ndakubwire ngo uwo muntu nyene, iyo filme y'uwo mwana, filme y'ubuzima bwawe, sindayizi uko imeze, sinzi uko iteye, ariko filme y'ubuzima bwawe hari umuntu yitaye kuyifilma, hari umuntu yitaye kuyikora, hari umuntu yitaye kuyigira neza. Kandi nagira ndakubwire ngo uwo muntu akora iyo filme y'ubuzima bwawe n'umuntu akwitayeho, yitayeho every details. N'umuntu arakuraba uryamye, arakumenya uvyutse, arakumenya ufise ubwoba, ata muntu numwe yobona, we warahabona, akugereraho udushobora kugera, akumvira ivyo abandi bumva canke bavuga wowe utazi. Nagira ndakubwire ngo uwo muntu ni Yesu Kristo yakubambiwe, niwe mwami wawe. Nagira ndakubwire ngo uno munsi ucumva no majambo, nivyo ubutumwa ni bwiza, intahe ni nziza, abantu baratubwirije, twumvise Imana mu ndirimbo, twumvise Imana mu bintu bitangaje, ariko ndashaka ngo usenge wishishitire uno munsi, usenge ufukame, usaba Imana kugira ngo uhure niyo Mana umuremyi wawe, umwe kuraba ata wundi numwe yokubona. Aho niho namenye urukundo rw'Imana, menya ko Imana idukunda, menya ko Imana itagira amacakubiri, menya ko Imana itagira se, Imana ntigira se wabo, Imana ntibayivyaye, Imana ntigira ubwoko, Imana ntifata indege kugira ngo itabare. Uwo munsi niho natabariwe. Bantu benshi mumaze imisi mumbaza ngo vyagenze gute, ni gute wavuye muri vya bikomere? Aha niho ngira ndababwire, aha niho natabariwe kubirengwe vya Kristo, kuko maze kubona iriya filme y'ubuzima bwanje, nikubise hasi, umwana ndamushira ku ruhande, nikubita hasi, menya ko hari Imana, menya ko mwijuru hari umwami w'abami, ndamenya ko uwo Yesu Kristo atari mu gitabo ca Bibiliya gusa, menya ko uwo Yesu Kristo ari umwami w'abami, ari we yafashe agatuma mbaho, agatuma wa mugore na wa muhungu na wa mukobwa nababwira debut ari bo bavyeyi banje bahura bakamvyara. Mwabantu mwingira ndababwire ngo hari banga ryo kumenya ibi bintu ndiko ndababwira, ni banga rikomeye cyane, ni banga ryo kumenya urukundo rw'Imana. Nagiye ku experiencinga Imana itagira idasaba uruhusha, Imana itagira amarangamutima, Imana yawe, Imana yanje, Imana izodutwara mwijuru tumaze kuva muri buno bugingo, Imana igusaba kubabarira, Imana igusaba kwitanga no kwiheba, Imana igusaba kuvuga ngo yes I do, nta kindi nakoze, nta kindi cyakoze bimubona, icabikoze no kuvuga ngo yes I do. Narafukamye mwene data ngira Imana, ndayibwira ngo nimba ari wowe Kristo Yesu watumye mbaho, watumye uncisha mu masasi yo mu Kamenge, watumye umpeka ukanzana ukanshira muri Canada, nkaca mu bibazo, mugabo akanyanka bikagenda nabi, umwana akamfiramwo ukandinda. Mana, wowe watumye ntishwa na ya kansere yo mu muhogo, wewe watumye undaba ku munsi, wowe umbona mwijoro kambona ndyamye, wewe umenya imishatsi, igitigiri cy'imishatsi iri ku mutwe wanje. Naramubwiye ngo umva, nta kindi nkeneye, akira ubuzima bwanje. Aho niho nihaniye muri saro yanje, bintu birahinduka, ntangura gukura ko menshi, ntangura gukura ko produit. Impamvu tukubwira ngo ihanukanka nuko utaramenya watanze ubugingo bwiwe ku bwawe. Bishobora kuba byaragucanze, ushobora kuba wakoze amakosa menshi, ushobora kuba wari umeze nka wa mugore wo muri Bibiliya
yari umunyabyaha, yari uwo gupfa, nta ngingo n'imwe yarafise imurengera, ariko ngo Yesu arafata arandika hasi, arandika ibintu bidasomeka. Waje n'ibuye rya mbere yisokora, uwundi yazanye irindi buye rinini riruta yisokora, uwundi yarafise ikibuye cy'umusozi yisokora, uwundi yarafise uko Yesu yandika ni kumwe ku wundi, bagenda biyonjorora. Umugore aratabagwa, haleluya, umwami Yesu aradutabara, niwe yantabaye nawe yo gutabara. Nagira ndakubwire ngo iyi ntaye ubuzima bwanje nibiyo kumviriza gusa, ndagomba ngo uyumvirize ariko ugire n'ico yikorerako. Fukama no munsi utanga ubuzima bwawe, Yesu aragushaka. Umwami Yesu aragushaka, adodora ku mutima, ku rugi rw'umutima wawe. Erega igihe giheze ni kinininya, amazi igihe akurindiriye. Niyo mpamvu utapfuye muri 2015, niyo mpamvu utapfuye muri 72, niyo mpamvu muri 93 utapfuye. Benshi muri twebwe dufise imyaka ikwiye kugira ngo dutahure igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba igorogota. Dufise imyaka ikwiye kugira ngo dutahure yuko atari Yesu Kristo atawundi muntu ashaka kuturengera. Nagira ndababwire bene data, ibi tubamwo umunsi umwe hazogera igihe bihere, bihagarare bihere. Uno munsi ushaka kuba ufise akazi keza, ukora uhembwa, ufise abana, ufise umuryango, du jour au lendemain ukavyuka umuriro ugatera, amazi agatera, ingwani igatera, covid uherutse yarateye du jour au lendemain. Batubwira ngo ntituve mu nzu, abantu bagiye bagwara mu mutwe, abantu bari bosema income barayabura, barirukanwa ku kazi. Nimurindire ko ivyago nka bijye bisubira kutubako. Uno munsi ucumva ari nojwi ukinyumva, ndagomba ngo urondere guconnecta niyo Mana. Impamvu tukwinginga tukakubwira ngo heba amabiju, hebibi suku kwanka, nta nubwo ari nzigo, nta nubwo ari gushaka kugufata nabi. Uri umuntu w'agaciro. Imana yaguhaye ubwenge, yaguhaye amaso abona, yaguhaye amazuru, yaguhaye amatwi kugira ngo ubikoreshe ukorera Imana. Maze kubona iyo movie y'ubuzima bwanje, naravuze ngo ntacyo bitwaye. Mfise abana, reka baba abana bima bahishe icubahiro Imana. Mfise umugabo, reka ahishe icubahiro Imana. Atakintu na kimwe nitayeko. Nakuye ivyo bintu vyose ndabikura, nitaye ko vyari bizimvye. Nakubwiye ko nagura ibintu bizimvye cyane. Umugabo wanje yama credit card iriko $10,000, nkagenda nkakora shopping. Bisigura iki? Bisigura ngo ibintu vyo mw'isi Imana irabifise. Amafaranga mwiruka inyuma Imana irayafise, imiduga, abagora, abana, byose irabifise. Impamvu ducegwa mu buzima, ducegwa inyuma y'ibi bintu ni kubera iki? Impamvu tugomba gupleasinga abandi, ibiremwa nkatwe, ni kubera iki? Fukamya aho hantu, namenye Imana itagira se wabo, itagira mukase ngo itinye. Imana iriko irakubwira kakanya ngo garuka kuri Yesu, biracashoboka. Sinzi aho wahabiye, sinzi ivyo utinya, sinzi ivyo urimwo, ariko biracashoboka. Garuka kuri Yesu neza, garuka kuri Yesu, uve muri eglise, uve muri ivyo bintu wahabiyemo. Hari abantu benshi iyo tuvuze eglise bumva eglise, donc eglise nyene, eglise religion. Ariko nagira ndakubwire ngo eglise y'ukuri, eglise y'ukuri n'umubiri wa Kristo. Iyi Rib TV n'urubavu rwa Kristo. Mu rubavu rwa Yesu havuye amazi, hava amaraso, kugira ngo jewe nawe tubeho, kugira ngo tubeho kandi tubeho neza. Yesu arashaka kubatunga kandi arafise ibibatunga. Ico ashaka ni imitima ya. Intahe yanje ni ntahe ndende cyane, ariko ndagomba ko nzoza ndaca kuri runo rubuga kuza kubabwira ivy'Imana yakoze, kuko inyuma yaho Imana yaranyaguye. Uno munsi ntabwo bangifise ndakubwiriza nkakubwira ivy'Imana yanshizemo, ntatinya ko ndara ntasinziriye.
natinye ko ndara ntariye, Imana yarangaburiye, imara ubupfapfa, imara itama, imara ibintu byose mwebwe mwibaza. Ubuzima bumeze neza, si uko amarira yashize, si uko ibibazo byashize, ariko hari Kristo Yesu aducira inzira, atuma tubaho babishaka batabishaka. Uwo niwe ndakwinginga mwene data ngo umugumeho, umukomereko, kuko arashoboye. Mu nyuma twakoze ubukwe, bigenda neza ko Imana yari yabivuze. Uno munsi ndi married, uno munsi mfise urugo, nukuri bimeze neza. Imana iriko irankoresha ibintu bikomeye cyane, ibintu ntari gupfa niyumvira, ibintu bikomeye cyane. Abantu bagenda babohuka mu buryo ntushobora kubabwira. Kubera iki? Kubera ko nemeye nkafukama nkaca bugufi, kuko iyo duciye bugufi Yesu aratuzamura. Haleluya, aratuzamura. Niba ugomba kuzamurwa na Kristo, ndakwinginga ngo ufukama ahuri, utanga ubuzima bwawe kuri Kristo. Atamupastora kubona, atakamera ihari, ntukeneye no kubimbwira, ariko Yesu aragushaka mwene data. Ubikora no munsi, kandi Mwami Yesu abahezagire, abane namwe, abiteho. Ikibirenze ivyo, azoduhe kubonanira iwacu Siyoni, iwacu mwijuru, aho badapfa, aho bataruha, aho badafatana nabi, hatabikomere bihari. Tuze tuhahurire dukundana, dushima Imana. Shalom shalom.